inzu zibiri zose niba gusanze y'urumva n'ubuhiri n'inkoni baca bagira kuba gutwara abantu bamaze gutwara imakere ni benshi. Umutekano ni muke cyane mu nkambi y'Inyarugusu aho hari kumvikana amasasa ateye ubwoba ku mpande zose. Abagabo, imisore, ugwaruka bariko barafatwa basohorwa mu mazu bajanwa n'igipolisi kirinze umutekano muri iyo nkambi. Abariko bararaswa turagerageje kuronswa amafoto, turagerageza no kuronka ama video. Jewe uko turiko turavugana ndiko ndayaraba kuri ekran yanje ama video y'abashoboye kuraswa mu maguru, bamwe bari mu bitaro bivugwa vya zone y'umunani muri iyo nkambi nyene y'Inyarugusu, abandi bakaba bari mu bitaro vy'abakongomani bigiye bitandukanye biri muri iyo kambi nyene y'Inyarugusu. Ama video ntitwashoboye kubashirirako hano, ariko amafoto amwe ndibaza nkuko muriko muragenda mubibona kuri no ekra yanyu murabona ko umutekano ari muke. Ama audio menshi duhabwa n'abari muri iyo kambi y'Inyarugusu aratwemeza neza, akanatwereka neza yuko ibiko biraba mu nkambi y'Inyarugusu biteye ubwoba kandi biriko biraca umutima abenshi bari muri iyo kambi y'Inyarugusu. Reka sendabicisha amajambo, ahubwo ndabahe zimwe mu audio z'abantu bari muri iyo kambi bashoboye kugenda baturungikira kugira ngo namwe mwiyumvire ikiriko kirabera Inyarugusu. Edward wenda kubarira nakaga niboraba nakaga yani basanga uri mu nzu ni hatari. Ajeho bana kumwanyi wanje binjiye bamenye n'igufuri basanga ibintu bimwe barajyanjagura, basanga ari mufuko w'indagarizi za Mwanza, bace barawukeba gati, bace basanzaza hanze n'abaragira mu gato. Ebana basanzaza hanze barahunyange nkuko n'izindi za shise ebana zitangura kuguma ziri. Inzu zibiri zose niba gusanze y'urumva n'ubuhiri n'inkoni baca bagira kuba gutwara abantu bamaze gutwara imakere ni benshi. Yani bahunga Imana idufashe kweri, ubintu mbonye si byoroshe ndake. Yani kweno musi mu mafata ingingo kweri. Ndibaza nkuko mugiye kuvyumva kuri ayo ma audio dugiye kubashikiriza, muyumvise ibigiye bitandukanye. Abantu bariko bararaswa nkuko mubibona kuno muntu, murabona neza yuko no mu kuguru urusoro rumurimwo rutaranasohorwa. Murumva n'induru z'abene gihugu, murabona n'amafoto agaragaza abene gihugu, ama video. Reka kano ka video ndakabashirireko kerekana abene gihugu basanzwe bari muri iyo nkambi y'Inyarugusu uko bahaye birukanga bakoma induru batabaza ataki batabara. Gize dusaba ababijejwe gukingira impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Inyarugusu kuko nazo ni impunzi nk'abandi, zihabwa umutekano, zinakingigwe, zinatahukanwe mu mahoro.